Ndabaramukije nongera ndabaha ikaze mu makuru mu Kirundi twabateguriye kuri uno munsi tukayahera ku ngingo nkuru zikwirikira. Nicole Flora Kwasi yahora arongoye ishirahamwe PNID mu Burundi uno munsi yasezeye umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye. Nabo abamenyesha makuru b'inkino basaba yuko abarongoye ibimenyesha makuru boronswa inyigisho zijanye n'amategeko agenga umwuga wo kumenyesha amakuru. Turababwira n'ibijanye n'abakenyezi bakora umwuga wo kumwa aya n'ayandi mu kanya isase idonido ryayo. Ndasubiye kubaha ikaze nari mpejeje kubibabwira uwahoze arongoye ishirahamwe mpuzamakungu PNID mu Burundi Nicole Flora Kwasi yazindukiye kuri wa gatatu mu biro vy'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye kugira ngo amusezere kuko ikiringo ciwe carangiye. Ivyo bikaba tubishikirizwa n'umufasoni Merde Nahimana akaba ari umunyamabanga ntarigayezwa mu biro vy'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi ahejeje kwakira uwahoze aserukira PNID mu Burundi, baganiriye muri vyinshi bakoranye, akanamukengurukira cane ku bikorwa vyiza yabandanije akorera hano mu Burundi, na cane cane ibikorwa vyiza vyo guteza imbere umukenyezi. Yongeye kandi aramukengurukira cane ku myaka yaramaze ngaha mu Burundi kuko yakoze ibikorwa vyiza biteza imbere igihugu babandanya bakorana. Kabaye n'akaryo keza rero ko kumusezera, kumwipfuriza urugendo rwiza, kumwipfuriza amagara meza mu bikorwa vyiza azorangurira iyo agiye gukorera ibikorwa. Yaraje kumusezera. Igenekerezo rya 10 Myandagaro n'umunsi nyafrika wahariwe kwandika indangamuntu. Martin Niteretse umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati akaba yamenyesheje yuko kumenya ibitigiri ari vyiza cane ko bituma abantu baronswa ivyo bemererwa n'amategeko bitagoranye. Tumutegabiri. Kuri uyu munsi igenekerezo ya 10 Myandagaro mwaka wa 2022 Burundi burifadikanije n'amakungu ari ku mugabane wa Afrika mu guhimbaza ku ncuro igira gatanu umunsi wahariwe inzandiko ndangamuntu no gutanga ibiharuro nyavyo by'inzandiko ndangamuntu muri Afrika ku civugo kivuga kiti koresha uguhuza kube imboneza no kugira ivyacu guhuza ibihugu mu gukomeza ishingiro rihurikiyemwo bose mu nzandiko ndangamuntu no gutanga ibiharuro ndangamuntu nyavyo yo nzira irashe yo guharura abantu bose. Akamaro ko kuba ufise amakuru akwiye inzandiko ndangamuntu ziri ku gihe kandi z'ukuri n'uruhara iryo shingiro rigira mu bijanye n'inzandiko ndangamuntu no gutanga ibiharuro nyavyo by'inzandiko ndangamuntu mu gutanga icizere ko umuntu wese yaharuwe gutyo bimuhe uburenganzira bwo kuronka urucanco ashobore kwivuza akingigwe yongere ashobore kuronka uburenganzira bwose amategeko amurekurira ne ibanga ntangere. Umuhingamo wo kuri uno wa gatatu itiyo canke umuringoti uzana amazi muri quartier ya Jabe ya zone Bwiza wari wamenetse. Amazi aca arisesa mugabo nyuma y'isaha imwe n'inusu ishirahamwe ritanga amazi n'amatara Regideso rikaba ryaciye rica amazi aja muri quartier ya Jabe kugira ngo ayo mazi yayo wo muringoti wari wamenetse amazi ntabandanye yisesa. Muri quartier ya Jabe ya zone Bwiza mu gisagara ca Bujumbura umuringoti uzana amazi muri iyo quartier wari wamenetse kuva igihe cy'isaha 7 z'umuhingamo kuri uno munsi.
mwishirahamwe ritanga amazi n'amatara Regideso bakaba bahavuye baca amazi igihe cy'isaha 8:55 aza muri quartier ya Jabe kugira ngo amazi ntabandanye yisesa gutyo ntihagire ibihononekarira. Umwuga wo kumwa ngo si umwuga wahariwe abagabo gusa kuko n'abakenyezi barabishobora. Akarorero no kumukenyezi wo mu ntara ya Kayanza atunzwe n'uwo mwuga wo kumwa kandi akamenyesha yuko umufasha cyane mu buzima bwiwe bwa misi yose. Ni inkuru ya Peniera Kazemwami. Nta mwuga udakiza bivugwa n'umufasoni Sophie Ntirampeba akora umwuga wo kumwa mu ntara ya Kayanza, komine Matongo, zone Banga. Yemeza ko kuva hatanguriye uwo mwuga wo kumwa akora ibikenewe vyose mu rugo atarinze gusaba umushinga ntahe wiwe. Ikintu nshima muri uwo mwuga wanje nuko udutunze n'umuryango. Abana ndose amahera ndabagurira nk'ikaramu, ariko ubwo ntarakora umwuga narinda guhiga nk'umugabo wanje ni nk'umwana aba yabuze nk'ikaramu, nkarinda kuza kumurondera kugira ngo ampe nk'amahera canke nkeneye nko gusuma, narinda kumuhiga, ariko ntabwo niriko ndamuhiga, ariko ndaca amahera nkayaronka nkagura ibintu bikenewe mu rugo. Ahamagarira abandi bakenyezi kwiga imyuga yose ku neza y'iterambere ryabo. Ico mimiriza rero abandi ba mama nuko bakwiye kwiga umwuga ari nk'ababishoboye bakaza nko hano nkabigisha babona byoshoboka. Nico rero ndabahimiriza ko bakwiye kwiga umwuga kubera ubunyi na atavyo kuzuravuga ugenda nko gusega nk'umugabo, ugenda nko kumusega nk'ikintu ukeneye nk'amajana 2 ukazibona ugiye kumusega, ukeneye nk'amajana 5 ukazibona ugiye nko kumusega. Mugabo ufise akazi uri kurakora nk'umwuga ntabwo uza gusega. Uwo mukenyezi akaba amaze imyaka 4 akora uwo mwuga. Mu ntango mu kibano ntibamutahura, ariko ubu bamusaba ko yobigisha uwo mwuga. Birahereze amakuru yacu mu bijanye n'umwuga wo kumenyesha amakuru, aho abamenyesha amakuru b'inkino basaba ko abarongoye ibimenyesha amakuru boronswa inyigisho zijanye n'umwuga wo kumenyesha amakuru, kuko ngo hariho igihe bakora amakosa kuko n'ababa barongoye usanga amategeko ajanye n'umwuga wo kumenyesha amakuru baba batayazi. Nyuma y'inyigisho ku bamenyesha amakuru b'inkino ku bijanye no gukora umwuga wabo bisunze amategeko, hatibagiwe kumenya amategeko agenga inkino agenda hindagurika mu bisata bitandukanye, abo bimenyesha amakuru bamenyesheje ko bahungukiye ubumenyi bikazotuma amakosa bakora kubera ukutamenya atazosubira. Twarumvise yuko hari amakosa twahora dukora mu bijanye no mu biganiro dukorera ku antenne, mu bijanye n'uburyo dutreta ama information sur terrain, dukore twisunza amategeko y'umwuga mu ntumbero yo kubaka ico nakwita ngo igisata cyo kumenyesha amakuru muri sport cisunza amategeko. Baratwereka amakosa dukora nko gwaruka rushasha, usanga kenshi na kenshi ibintu tutabifitiye twese amaformation cyangwa tutavyiza canka handi, mugabo ubu baratweretse ati ibi mwahora mukora uku mwohindura bikamera uku byo byiza gusumba. Kubera ko hari igihe abamenyesha amakuru bakora ibitemewe n'amategeko y'umwuga mu gutinya abakoresha babo, basavye ko abarongoye ibimenyesha amakuru nabo boroswa inyigisho zijanye n'amategeko agenga umwuga wo kumenyesha amakuru. Sivyo bavyiza badirecteur b'amaradio dukorera nabo bahawe zino nyigisho bakamenyeshwa uburyo umumenyesha amakuru akwiye gukora, umumenyesha amakuru icarico. Ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB ko ryo gerageza rikarondera abarongozi b'ibinyamakuru ngaha mu Burundi nabo bakabicarika maze bagahabwa ubumenyi nk'ubwo twahawe. Izo nyigisho ku bamenyesha amakuru b'inkino zikaba zatunganijwe n'ishirahamwe ry'umupira w'amaguru FFB rifadikanije n'ishirahamwe ry'abamenyesha amakuru b'inkino AJSB ku magenekerezo ya 8 na 9 Myandagaro umwaka wa 2022. Hano tugarukirije amakuru twari twabateguriye. Nshimire mwebwe mwese mwariko murayakurikirana, nongere nshimire bagenzanje bamfashije kuyatorokanya no kuyatosorogezaho ndayabashikiriza. Nibagiye gushimira abari mu buhinga bw'ivyuma Jean-Claude Nduwimana na Gilles Boris Ingabire batumye amajwi n'amasanamu bibashikira aho muherereye atankomanzi. Raphael Nyandwi ndamushimiye jimva mutima niwe yarahagarikiye ano makuru. Remo Prosper Nyonkuru nayabashikirije nkabifuriza kugira umunsi mwiza mu banyana mu vyanyu naho utaha.